abizera batele haleluya. Teli yindi haleluya. Ongera haleluya. Kwani ntambara kora ibishoboka muzitirire kubera hari mwemu y'urupfu igomba kuza. Icyambere Pasika yatangujwe nk'ikimenyetso cyo gucungura ubuzima bw'abana b'inzu ya Isirayeli. Icya kabiri yaje nk'ikimenyetso cyo gushobora kurimbura no guhagarika ibyari byapinze umugambi w'Imana. Muri iyi Pasika y'uyu munsi Imana ihombye kandi ihagarike ibyari byategekanyijwe byose byo gushira mu ngiro kugira ngo bibabaze ubuzima bwawe. Abarozi bari bateguye inama, ikuzimu inama zari zateguwe, ibyaha byariko birategurwa, baderira bariko barafunda imigambi yo gushobora kukugirira nabi. Imana bahombye mu gishingo cyo gushobora kunguka, bahombe. Ariko nawe nka Pasika Imana ikurungikira ubutabazi bwihuse icungura ubuzima bwawe. Tela haleluya. Tela haleluya. Mani dufashe cyane gose. Gihe kimwe mwijoro nariko ndasenga nja mwiyerekwa cyambona Imana impaye rino jambo rivuga ubutabazi bwihuse. Nsomye mwiyerekwa nariko mbona ahantu handitse ubutabazi bwihuse. Imana irambwira ngo ndi Imana igenera umuntu ubutabazi bwihuse igihe cyose abukeneye. Imana yo mwijuru ikugenera ubutabazi bwihuse ahantu hose bukenewe mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana igomba igenera ubutabazi bwihuse muri kino kibanza. Hari abantu Imana igomba itegurira ubutabazi bwihuse muri kino kibanza. Ariko ko ndiko ndabona ubwiza bw'Imana hano hantu, Mana yanje we. Kandi jewe ndashobora kuvugishwa kuko ndumva ibintu Imana iriko irakora hano. Haleluya. Reka manze nigishe gato kuko ndafite umwanya utari mutoya wo kwigisha. Dusomere Kuvayo 12 manuka kuri 12 igice c'12 umurongo wa 12 shitse kuri 14. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa. Iryo joro nyene Imana yababwiye uko bajya Pasika. Imana yababwiye uko bategura Pasika. Iryo joro nyene yarababwiye ngo mwitegure amaraso y'iyo myagazi muze kuyasiga ku bisimajyango by'umuryango, muze kuyasiga no ku madirisha. Inzu y'umwana wa Isirayeli ize kubirika ikimenyetso cy'amaraso. Kubera muri iryo joro byagenze gute? Aha. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa. Abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa. Nica abana b'imfura bose mu gihugu ca Egiputa. Uhereye ku muntu no kugitunzwe. Uhereye ku muntu no mu gitunzwe. Kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashitsa n'uhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Ugeze kuri 14. Ndiyo. Nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Ntacago kizobaza ko ngo kibarandure igihe kizotera igihugu ca Egiputa. 14. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi. Naho wogezaho nta kibazo. Imana nidufashe cyane gose. Amen. Imana yari yategekanyije yuko hari icyago cya nyuma iza kurungika mu buzima bw'abanyegiputa. Hanyuma iravuga ngo kugire kubera imwemu y'urupfu iza kuza, iza kumanuka, inzu z'Abisirayeli zose zitegerezwa kuba ziriko ikimenyetso kugira ngo ntihagire n'umwe aza guhitanwa n'urupfu ruza kuba rwamanutse. Imana igushirire ku ikimenyetso kikurinda kikusigama aho ugenda hose. Uri muri bisi ikimenyetso cy'Imana kibe hejuru yawe. Utwaye imodoka ikimenyetso cy'amahoro kibe hejuru yawe. Uri mu gitanda ikimenyetso cy'amahoro kibe hejuru yawe. Uri kurateka ikimenyetso cy'amahoro kibe hejuru yawe. Mu kazi kawe ikimenyetso cy'amahoro kibe hejuru yawe. Uri mu miryango ikimenyetso cy'amahoro kibe hejuru yawe. Umva ikimenyetso cy'Imana cy'amagara meza kibe hejuru yawe kugeza ku rugezo
naho uzoba uri kumwe n'umuntu yateguwe ko abarozi bamwica uwo munsi cyangwa ategerezwa kuba uwo munsi kubera uri ikimenyetso cy'amahoro y'Imana ya repentance, abadayimoni bazobaje gutwara ubuzima bwiwe bazoze ntibashobore kumutwara kubera ikimenyetso cy'amaraso kiri hejuru y'ubuzima bwawe. Ariko nta muntu yotera haleluya. Ongera utele yindi haleluya. Imana igushire ku ikimenyetso. Abisirayeli habwira ngo muzosiga amaraso kubishimajyango kubera imwe mu rupfu izohoza, kandi nzoca muri Egiputa ikintu cy'imfura cyose nzocita. Imana yacu ni Imana igendera ku mabwirizwa n'amategeko kandi nta santima igira. Igihe cyose hari umwisirayeli yari kwibagira gushiraho ikimenyetso cy'amaraso ku gishimajyango cy'inzu yiwe, uyo wese yari gupfa. Nta nzu nimwe, nta rugo na rumwe muri Egiputa rutabayemo amaborogo muri ico gihe. Iyo hari kuba umuntu umwe wenyine yibagira cyangwa abyirengagiza cyangwa atabihereza agaciro, iryo joro nyene yari guca arira. Ariko aravuga ngo reka nanje nsireka amaraso gishimajyango. Igihe cyose wirengagije ic'Imana iri kirakubarira, hari ingaruka zikurikira umuntu atakurikije ic'Imana iri kiravuga. Ariko Imana yo mwijuru imbabarire iguhereza ubwenge n'ubumenyi no gutahura ic'Imana iri kiravugana nawe. Igihe cyose udakurikije ijambo ry'Imana, hari ingaruka zikurikira umuntu atari karakurikiza ijambo ry'Imana. Igihe cyose utumviye icyo umukozi w'Imana akubariye, hari ingaruka zikurikira umuntu atari karumvira icyo umukozi w'Imana ari karakubarira. Twama twigisha ijambo ry'Imana, turababwira ubutumwa bwiza, tukababwira guhinduka, tukababwira kwihana, tukababwira kwiyeza, tukababwira guheba ubusambanyi, tukababwira guheba ubusuma, tukababwira guheba ibyaha, kugira ngo Kristo Yesu niyaza azoba arokarize. Rero igihe cyose ubirenze kukabyirengagiza, hari ingaruka uzokwirengera. Mana nidufashe cyane gose. Haleluya. Ariko Imana mu ijuru imbabarire iguhereze kumvira kugira ngo ikimenyetso cy'amaraso kibe hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayo tela haleluya. Imana yo mu ijuru imbabarire igushire ku ikimenyetso, ikwambika ubushobozi bwawe, ikwambika imbaraga zawe, ikwambika uburinzi bwawe, ikwambika inkomezi zawe, ikwambika imbabazi zawe, igushire ku igitinyiro cyawe kugira ngo igihe cyose abadayimoni baje kurondera ubuzima bwawe ntibashobore kushobora kuronka autorite n'ububasha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Yesu nadutabare. Imana yacu iragera igihe ikarambigwa n'agasuzuguro k'abadayimoni, iragera igihe ikarambigwa n'ibyaha by'umuntu. Hari ijambo nasomye riteye ubwoba. Iri jambo umunsi mpeba kwiba, mvuye Imana intabaye irankiza, kuko uwo munsi nari nibaza kutaza guhera, nari nzi ko nza gupfa. Imana idufashe cyane gose. Bamfashe nibye, umwe wese akubita icyo afise. Bamwe bankubita ibibaho, abandi bankubita ibyuma, baramboshe. Hariho ahantu harehare haduga hejuru cyane, hariho intuze ya reridari ryari hejuru, baramboha, bambohera hejuru, bamboha ncuramye, mara hafi nk'amasaha nk'atandatu, hagati ya 6 n'7 mboshe ncuramye, bakubita nk'inzoka pa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Bankubita nico gituma mvuze ko ntari nzi yuko nza kubaho. Nari mboshe guhera hasi gushika hejuru, n'amaboko aboshe ameze ukwaye. Rero baca barancurika ndacurama, mohenka hejuru, umutwe ugerera nko ngaha. Rero umwe wese akubita, uwundi akubita, mva amaraso. Ariko Imana irandinda. Ariko ziko Imana ari abantu yarindiye mu byaha. Yo, Mana ndabyibutse.
Yesu we wagize neza. Haleluya. Kuko iyo mpfa nasanga abadayimoni bambwira ngo kaze karibu. Mani dufashe cyane. Nawe ibuka cyagihe wari mu cyaha, abazimu bagomba kukwicirayo, ariko Imana iragutabara. Uyu munsi wicaye mu nzu yayo, ntiwapfuye, uri cyariho. Harinda wakoroye kandi ukora ibyaha kandi yari kuguhitana, ariko Imana irakugirira imbabazi, iragutabara, ntiyaguhitana. Yarahabaye. Vuga ngo yarahabaye. Imana ni inyembabazi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Barankubita rero ncuramye, maze umwanya munini ya cyane. Nari numva n'uwo mpima rimwe ry'amazi nkarinywa, kuko nari numva nyotewe cyane. Hanyuma ijambo ry'Imana riranzako, riri muri Zaburi. Dusomere Zaburi ya 50. Iri jambo naho no bansinziriye no rirota, kubera ryansanze ahantu habi cyane. Imana idufashe cyane. Dusomere Zaburi 50 ku murongo wa mbere. Zaburi ya 50 umurongo wa mbere. Iyi Zaburi ni ya Asafu. Inyabushobozi Imana rurema, Uhoraho aravuze. Ahamagaye isi uhereye iburasirazuba, agashitsa aho riherengera. Kuri Siyoni h'ubwiza buhebuje, niho Imana. Indira gato. Imana idufashe cyane. Amen. Ntagaraho hari aho nashaka. Sindiko ndahabona neza, ariko ni ijambo rivuga ngo ivyo urabikora nanje nkahora. Zaburi ya kangahe? 50 21 ni voilà. Ni kuri 20 nyene. Manuka kuri 20. Ivyo urabikora nanje ngahora. Ukiyumvira yuko mpanye nawe gose. Ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. None rero yemwe abibagira Imana, ego nimwiyumvire ibi. Noye kubashishimura hakabura uwo bakiza. Umuntu wese anshikanira ikimazi cy'ishimwe abamejeje icubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Imana idufashe cyane, kubera Imana basi. Hari igihe rero Imana ikureka kabandanya, ariko ikaguma ikubona, ikaguma igucunga. Ariko hari igihe ivuga nti enough is enough, igihe kirageze kugira ngo ndaguhane. Ariko Imana yacu ni Imana ifuha. Imana yo mu ijuru ndayinginga ikurabisha ijisho ry'imbabazi ahantu hose wari ufise ijwi riko rirakwagiriza icyaha mu mutima. Urarongora umugore umwe, ukarondera n'undi wa kabiri mu ibanga, ukaguma upanga kuri gahunda, ntihagire n'ubimenya, ukibaza ngo ni sawa. Vyara umwana umwe, babiri, batatu hanze, ukibaza ngo ni sawa. Urakora ibyaha uko ushaka, ukibaza ngo ni sawa. Wacisha umunwa mu ivu, ntihagire n'umenya ikintu na kimwe. Ariko Imana yo mu ijuru ni Imana ifuha. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Imana mu ijuru y'imbabarire gutabare, iguhereze guhindukira, kandi kurabisha ijisho ry'imbabazi mu izina rya Yesu. Yesu nadutabare cyane. Bene data, murazi uko ni cyaha kirusha, icyaha kiravuna, icyaha kiragukwega, ariko kiravuna, kirarusha umutima. Nta mahoro ku munyabyaha. Umunyabyaha wese n'umuntu yamaremerewe mu mutima. Muzombwira umusambanyi afise amahoro, nta hantu na hamwe uzomusanga. Umuntu wese w'umusambanyi yamana ivyiyagiriji, yamana amahoro make,
yamana amakenga. Iyo bimubwiyeho umenga urabigumuye, umbonye ubusambanya, ubimubwiyeho umenga wamufatanye neza, wamufatanye itonga. Imana idufashe cyane gose. Umusuma nawe umubwiye ko yiba, je ndiba, ushatse kunyita umusuma rero, ushatse kunyitwa ko ndi umusuma, urabivuze ndi umusuma. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabara, Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Umunyabyaha, umusambanyi w'umuntu yamana umutima uhagaze, nta mahoro agira. There is no peace. Mwisi nta mahoro ahari, nta namwe hasigaye amahoro. Amahoro ndiko ndavuga ntago ari amahoro abisi batanga, na mahoro afise isoko kuri Kristo Yesu. Ntandi hantu hari amahoro. Ibya urashobora kubikora, urashobora kubironkeramwo n'amafaranga, urashobora no kubitereramwo imbere, urashobora no kugera kure muri ibyo byaha, ariko nta mahoro ufise. Igihe cyose wagejejwe kure navyo, uzosubizwa inyuma navyo. Muranyumvise? Igihe cyose ugejejwe kure n'ibyaha, usubizwa inyuma n'ibyaha nyene. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Hari izina rimwe ryonyene, izina rya Kristo Yesu, niryo ryabonetsemo amahoro, niryo ririmo imyidegemvyo, niryo ririmo intsinzi, niryo ririmo kunezerwa, niryo ririmo kunesha. Haleluya. Yesu adufashe cyane gose. Haleluya. Umuntu aragenda akanezererwa mu byaha mw'isi, akahafata umwanya, akaguma hatakaza umwanya. Mviriza, reka gutakaza umwanya mw'isi, kandi nawe ubuze amahoro. Ngwino Kristo Yesu aragushaka. Wowe udafite amahoro umaze igihe ufite ibyiyagirije mu mutima. Igituma ndiko ndavugira ijambo, ndiko ndumva abantu benshi imitima yabo iriko iravugana n'imwemu yanje, ndiko ndayumva hano. Nta mahoro bafise, bafise umutima uhagaze kubera ibyaha bakoze, bafise amakenga menshi. Kandi hariho n'abandi babuza amahoro, bumva imenga Imana nishobora kubabarira kubera ibyaha baciyemwo, ariko Imana ikirambwira ngo irafise ayandi mahirwe ya kabiri, ngwino ikongera ayandi mahirwe. Wakire Yesu Kristo, wegere mu nyonga ziwe. Imana irashobora kukongera ayandi mahirwe ikaguha amahoro. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Amahoro waburiye mu isi Kristo Yesu arayafise. Umunezero waburiye mu isi Kristo Yesu arawufise. Haleluya. Icyaha kiraremereye gusombya amabuye. Yewe. Icyaha, hako wikorera icyaha wotuma wikorera n'amabuye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Icyaha kiraremera, icyaha kirica, icyaha kirambura umuntu icubahiro, icyaha kirambura umuntu ubwiza bw'Imana, icyaha kiramwambura umuntu valeur. Ashobora kuba ari umugabo ahagaze neza, w'umwubahwa, umuryango wubaha, avuga ijambo rikarengana. Mugabe yo yakoze ibyaha, inzoga zikatangura kumugirira uko, agatangura kuvuga ibijambo bitagira umutwe n'amaguru, agatangura gutukana, agatangura kugwana n'umugore, agatangura gukubita imigere abana, agatangura gukubita imigere umugore. Icubahiro cyose kiragenda, everyone is gone. Igihe aborewe agatangura kwiyonona imbere y'abana biwe, abana ntibasubira kumufata nk'umuvyeyi yategerezwa kubabera urugero. Igihe yaborewe akaburi ataha akaja mu ikanevu, icyaha kimwambura icubahiro. Icyaha gikura umuntu mu bantu. Sin removes people out of people. Umuntu icyaha kiramukura mu bantu kikamuterera hariya kure y'amateka. Ni byiza gutwara inda. Iyo umuntu atwaye inda ari ku mugabo, wow, abantu bose felicitation, congratulations, ni sawa, byagenze neza. Ariko umukobwa yatwaye inda atayishaka aguma yihokesha, yambara ibikanzu binini, ntahiza yaragiyeyo, yambara ibikanzu binini. Umwana amutera agahinda, akamutera umubabaro,
akamutera no kwigunga akarira natwaye inda, mu gihe abandi bashima Imana bagatera haleluya batwaye inda. Natwaye inda, ntasubire kwicara mu bantu, ntasubire kuganira nabo yaganira nabo, ntasubire kunezerwa n'umuryango. Natwaye inda akaza atangura kwigunga, agatangura no kwiyumvira kwigirira nabi. Icyaha kimwambuye agaciro, nta gaciro kimwambuye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Umuntu agenda kuri randevu yo gusambana ameze neza, akagenda muri dushe akitegura, akarondera agaparufe kameze neza, agategura utuntu tumeze neza, akipesura, adafise n'amavuta akisiga n'agasabune. Umuzi ko ari agasabune bisiga, agahana randevu. Susu uri hehe? Fate moto canke bisi. Oya, ntabwo fata bisi, fata taxi. Fata taxi. Fata taxi. Aza mu mutima yumva ari sawa, avuga ni sinje mbona ndamushikiriye. Fire will be firing. Imana idufashe cyane. Yagenda amushikiriye, seri none iki, bakagira ivyo bagira, apfa kuvayo ahejeje urutima rero. Nimara umukristo yarigeze kugira muhemu yera agatamwe ni we uvuye gukora iki? Wewe ejo ni wariko wigisha ijambo ry'Imana. Mana ndikinyabya nikinyamafuti. Mbabarira. Apana atarashika no muhira, akiri muri taxi ari karataha atangura kwicuza no kuregreta igituma yabikoze. Imana idufashe cyane. Inyuma yagenda kwipimisha agasanga yatwaye inda canke yagwaye yindi ngwara. Ayamwe niyo Mana uri umunyembabazi, mbabarira. Imana ikavuga ndakubabarira, ariko inda sindayikurayo, iragumayo. Imana ikikubabarira ni nyembabazi, imbabazi ziraziguha, ariko inda igumayo. Yesu atufashe cyane. Katutangura kuyinyegeza, ukatutangura kugwana, abandi bakazikurayo. Umuntu wese akura yinda ni ntumwa ya Satani, kubera ko amaraso y'umwana yakorotse avuye mu nda ni kimazi gikomeye cyane congera inkomezi abakozi ba Satani. Ajya amaraso ubona atemze ukibaza ngo ntahagiye, ari abadayimoni baratega amabase bakanywa neza. Ni kuvuga umukozi wa Satani w'ikuzimu ayanyoye hari ikuzimu, aba umunyenkomezi zikomeye cyane, amwongereza autorite. Ibindi ko ndababwira ni byo mu isi ya monde ya deliverance, ntago ari inkuru, niko bimeze. Rero abantu barabigize umufsino, gusambana no gukororinda, gusambana no gukororinda, gusambana no urasambana unywa imiti, urasambana n'ibinini, urasambana n'ibinini. You are killing your future. Uri kuragaburira abadayimoni, you are killing your life. Uri kurica ubuzima bwawe. Ariko biriya yatubwiye ngo ivyo urabikora nanje nkagira gute, ukibaza ko muhanye nawe. Imana idufashe cyane gose. Icyaha kirambura umuntu bwiza, icyaha kirambura umukobwa yakoze ibyaha n'umuhungu yakoze ibyaha, barumva basubiye no gutinya kuza ku gicaniro. Abandi sino kwinjira mu nzu y'Imana. Iyo ari karagenda abantu bose abona kumenga bariko baramubona, bariko barandaba ahantu mvuye, bambonye ko mvuye mu ihoteli, bambonye ko mvuye hariya hepfo kurondera abanaba. Uwona amaso yose ari karagira gute, hari karakuraba. Icyaha kirambura umuntu agaciro. Imana ikurinda ubuzima bwose bw'icyaha mu izina rya Yesu. Nimba ushaka kugira ubwiza n'icubahiro,
rondera ubwiza bw'Imana no kugororoka, ariko n'Imana itazokugirira neza. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, 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 haleluya. Iyo umuntu yaborewe yatwawe n'inzoga arakoreshwa ibintu adashobora nawe gusigura. Ndasengeye umuntu wese afise uwiwe yananiwe no guheba inzoga kandi yazinyweye yamubangamira, Imana imukorere ko mu izina rya Yesu. Imana kandi ndumva hari abantu Imana igiye gukora ko vuba cyane gose, kuko hari abantu bafise abantu banyweye inzoga badasubira kugira ubwenge na bukeya. Anyweye inzoga ntaba afise miliyoni hano ova babongere babahe, kandi muhira ntavyo kujya biriyo, naho biba biriyo nejo birakenewe. Hari n'uwundi mugambi babongere babongere babongere. Ni muri hano ufise umugabo ameze uko, cyangwa ufise umugore ameze uko, cyangwa ufise umwana ameze uko, cyangwa ufise wo mu muryango ameze uko, ayo mafaranga ntusubire kwemera ko atwagwa n'ibitagira ikimazi. Imana igukorera igitangaza, aze kubaka umuryango wawe mu izina rya Yesu, aze kubaka famiye yawe mu izina rya Yesu. Abavyizera bariye batere haleluya, haleluya, haleluya. Yesu adufashe cyane gose. Ako karagaciyemo ntago yari intumbero yanje yo kwigisha ivyo, ariko navyo vyari bikenewe. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Muri misi abantu baranezererwa ivyaha bakabikora bakabinywa nk'amazi, bakabigotomera nk'amazi, ariko iyo bibahindutse naho baraba barakurugero ukomeye cyane gose. Ariko sindakwipfurije ko rinda ugera ku rugero rwo guhindukwa n'ivyaha. Imana mu ijuru imbabarire, ikuntabarire, ikugarukirize hafi. Harandi mahigwe ya kabiri ikongera amahigwe mu izina rya Yesu. Aho wananiwe Imana ikongera amahigwe ya kabiri. Aho watsinzwe Imana ikongera amahigwe ya kabiri. Aho waguye mu vyaha Imana ikongera amahigwe ya kabiri. Aho wananiwe Imana ikongera yandi mahigwe. Imana ikongera yandi mahigwe. Imana ikongera yandi mahigwe. Hari amahigwe ya kabiri Imana izanye mu miryango mu izina rya Yesu. Hari amahigwe Imana izanye mu bo mubakanye mu izina rya Yesu. Hari amahigwe Imana izanye ku bana bawe mu izina rya Yesu. Imana izanye amahigwe ya kabiri mu izina. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Reka nigarukire rero kuri Pasika. Imana ibonye ko Abisirayeli hageze, iravuga ningira ndamukorera akantu Farao. Imana ikora akantu ko guhombya abadayimoni mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho Imana ikora akantu ko guhombya abadayimoni bose mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho Imana ikora akantu ko guhombya Satani mu izina rya Yesu. Dusomere Kuvayo 12 manuka hepfo gatoya ku murongo waho wa 23. Dusigaje uyu murongo hanyuma dushobore kwinjira mundi mwanya w'amasengesho. 12 ku murongo wa 23. Ndio ndanzi amajambira avuga ngo Mose ashikiriza Abisirayeli vy'Imana imubariye. Mose ashikiriza ivy'Imana Abisirayeli vy'Imana mubariye kuko Uhoraho azobaha 23 12 ku 23. Ndiyo kuko Uhoraho azohaca azanye no kwica abanyegiputa. Ndiyo kandi azobona ayo maraso hejuru y'umuryango no kubishimajyango byombi. Uhoraho azorengana iyo nzu, ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi ibyo muze mwame mubyitondera bibe icyagezwe cy'intama. Imana idufashe cyane gose kugira mwebwe no kubana banyu. Amena. Gezaho ni sawa. Genda hariya muri Mariko igice cyaho ca 16 ku murongo w'9 uhategure. Imana yo mu ijuru ishira ikimenyetso cy'uburinzi ku buzima bwawe. Umuranduzi wese yari yarinjiye mu buzima bwawe, Imana imutandukanye n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Umuranduzi wese yari karakorera ku buzima bwawe, Imana imushire ku iherezo mu izina rya Yesu. Umuranduzi w'umurozi, umuranduzi w'umupfumu, umuranduzi wo mwisi umwijima, umuranduzi w'ikuzimu, umuranduzi w'umwasi, umuranduzi w'umutobiya, umuranduzi yari
yakoranye inama mbi, Imana imushyire ku iherezo, ishireho ikimenyetso cy'uburinzi. Umuranduzi wese yarasina mbere yo kuranda ubuzima bwawe afata ubusa mu izina, afata ubusa mu izina. Aha, dusomeraho rero. Yesu yiyereka abigishwa bamwe. Yesu yereka abigishwa bamwe. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi ndwi. Hano Yesu yaramaze gumuhagaze rindira gatoya. Yaramaze iminsi 3 yapfuye ari kuzimu, ariko aragwana intambara yo kwaka urufunguruzo Satani ngo abohora abana b'Imana. Hanyuma inyuma yo kuzuka ariyo Pasika rero ngomba yuko tuganira ko iminota mike, nta wundi murongo nsoma, hanyuma twinjire mu mwanya w'amasengesho, kuko uyu munsi ngomba kubarekura kare. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Amaze kuzuka ariyo Pasika rero, hari abantu yiyeretse ubwa mbere. Imana yambariye ngo guhera uyu munsi hari abantu igiye kwiyereka ubwa mbere mu miryango iwabo. Hano hepfo ntibabyakiriye, hano haruguru murahari. Hari abantu Imana igiye kwiyereka, hari abantu Imana igiye kwiyereka. Ngahanye murahari, hari abantu Imana igiye kwiyereka. Hano ntibabyumvise neza, reka nibwirire bano. Hari abantu Imana igiye kwiyereka ibicishije mu mwana wayo Kristo Yesu. Hari abantu Kristo Yesu agiye kwiyereka. Hari inyuma murahari, hari abantu Kristo Yesu agiye kwiyereka. Haleluya. Aba hano murahari, hari abantu Kristo Yesu agiye kwiyereka. Murabo gufata umuti urabiheba, wiyumvira kwita mu ruzi uratinya, wiyumvira kwita mu modoka uratinya. Burya bwoba bwose bwaguma bugufata ni kubera Imana yagomba igumi kongera iminsi yo kubaho. Imana yagumi kongera iminsi yo kubaho. Imana iragukunda cyane, nawe si wewe, nta n'uwo gucira urubanza, ariko ibihe bigoye byakugeze ko bigutera kwiheba, bigutera no kwihebura. Imana yo mu ijuru niyo kwizigirwa. Muri iyi yavuze ngo naho data na mama bompeba, Yesu azonyitorera. God loves you. Yesu aragukunda kandi cyane, ntiwihebure. Kandi Yesu ahure nawe akwiyereke, babone ko Imana usenga atari bayari. Akwiyereke mubo ahera ko kwiyereka uyu munsi, aguhereko mu izina rya Yesu. Ngwino nawe usigaye wicaye, kuko nawe ndumva ntiworohewe mu mutima wawe. Hari undi yasigaye yicaye, kuko nawe ndumva amajwi menshi yo kwiyahura ariko aravuga mu mutima wiwe, ariko aricuza ubuzima bwiwe. Come, ingo tugusengere. Come, we pray for you. Tiko numva Imana iri kirakumbwira. Reka tugusengere, tugukure k'icankiro gituma udakundwa. Iyo iterabwoba ribayeho, hariho ubushobozi, iterabwoba ryose riba iry'ubusa. Reka tugusengere, tugusabire ubuntu bw'Imana, kandi ntiwihebure. Imana irakuzi kandi ntiyagutaye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turasengera ubuzima bwiwe, turamuremeye ibyizigiro bisha mu izina rya Yesu. Imhemu yo kwihebura turayirukana, imhemu yo kwiyanka turayirukana. Ndakangamira kano gahinda, ndakangamira daimoni ariko arashaka kumunyaga no gutwara ubuzima bwiwe. Toka ubunyene, ubu buzima ndabukwambuye. Burekure, 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 burekure. Toka nyarutsa, ndakwambura ubu buzima. Ntagwapfa, 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 ntagwapfa. Imigambi yanyu irahindutse ubusa, imigambi yanyu irahindutse ubusa. Mwariko mutera ivyumviro byo kwiyahura, mwariko mutera ivyumviro byo kwiyahura. Ntago yiyahura. Toka ndagukangamira, toka
ndagukankamira murekure now murahiye rekura ubuzima bwiwe burekure ntagwapfa turahagarika urupfu turahagarika imihemu y'urupfu turahagarika abarozi bari bashushuye bari bamusabye ngo muri kuno kwezi kwa kane apfe. Oya turabihinduye twebwe nk'ishengero nk'uko Petero bari bamusabye ngo bamwice, ariko ishengero rigasenga rigahindura imigambi. Natwe nk'ishengero turasenze turahinduye iyi migambi yo mu isi mwijima, iyi migambi y'abadayimoni. Murekure rekura ubuzima bwiwe murahiye. Wacankiro wa mutima mubi wa gahinda wa mubabaro turawuhagarika. turira ubwenge bwiwe ndabubohoye, vyumviro vyiwe ndabibohoje birabohoka. Nyaruka vayo ngwino soka va muri ico kibanza bagushizemwo. Bari bamaze kumwimbira kaburi, bari bamaze kumwimbira imva, bari bateguye nuko iyahura. Mwateguye kugira ngo mumute mu modoka, mumutegurira no kumuhereza umuti wo kwiyahura, mumutegurira no kumuta mu mazi. Byose turabihinduye birahindutse. Barahiye turira mwi sina rya Yesu.